tuva ku Mana bituma Imana ibandanye ibagirira neza ibazigama mu buryo bwinshi butandukanye mu buzima bwacu. Rero igituma rero mfasha ni kugira ngo kuko nanje narafashijwe no kugira kandi nanje nshobore gushima Imana itugirira neza uko bukeye uko bwije n'abandi kandi bagiye batubera umugisha kugira ngo natwe tube umugisha ku bandi. Nabo tubashigikire ariko rero bisaba yuko abariko baratwumviza inshuti n'abagenzi birasaba ko mudusengera kugira ngo Imana iduhe ubushobozi ko Imana nitanga byose ivyo dufise ivyo tuzotanga nta nkeka n'Imana ibitanga ni Imana yabiduhaye mugabo of course je sindi muri babandi bibaza yuko manu izotibuka iva mu ijuru uretse yuko hari igihe vyabayeho Imana igatibura manu ariko ico nizera ndizere ko abantu barakora mu buryo bwinshi butandukanye kugira ngo bashobore kuronka uburyo ubwo buryo nabwo bashobore kubukoresha mu kuba isoko y'umugisha ku bandi. So mu yandi majambo turiko turakora mu buryo butandukanye kugira ngo dushobore kugira ubutunzi dushobore kugira uburyo muri ubwo buryo dufise natwe dushobore guhezagira abandi. So yo ndiko navuga twebwe madiko navuga umuryango wanje umufasha wanje abana urumva nabo baraduha morale naho atakazi bakora kugira ngo bahembwe nabo bavuge bati ngiyi natwe support yacu kandi ndizera hariho abagenzi hariho inshuti nzi yuko nabo mu nzira imwe canke iyindi nibamara kubona canke bariko barabona ibikorwa ingene biriko biragenda nabo bazoshobora guhaguruka gavuga ati we need to be part of this tugene kuba muri iki gikorwa dukene natwe guhaguruka dushigikire. So turizera ko mu minsi iri imbere ari abantu bazodushigikira kugira ngo natwe dushobore gushigikira abantu benshi hamwe no gutegura amahiganwa atandukanye kandi iri higanwa twaryise ingabire nshasha canke new talent. New talent ni kuvuga iki ni kuvuga ngo n'abantu bariko bafise ingabire zitari zizwi canke zitari bwagere mu rundi rwego dukeneye ko izo ngabire zigaragara kandi nta namwe bihuriye na vya bindi vy'amahiganwa dora tubona ku mateleviziyo n'ahandi ijambo abantu bateza gutahura ijambo ry'igifaransa ry'icongereza n'amajambo namwe. Talent ni talent. Talent ntabwo yatanguye na shoka naka y'abanyamerika ivuga talent kandi iryo jambo ntabwo ari iry'iwabo iryo jambo ni jambo ry'icongereza so umuntu ari wese arashobora kurikoresha mugabo dufise intumbero yacu nkuko nabo bafise intumbero yabo. So rero twebwe mu ntumbero yacu no gushigikira abana b'Imana abakozi b'Imana mu bice bitandukanye mu madomene atandukanye tuzobikora kandi iki gikorwa cyaratangiye muri uyu mwaka kizora kiba buri mwaka. Nuvuga ngo igikorwa cyose tuzotanguza ihiganwa ryose tuzotanguza ni higanwa rizora riba buri mwaka kuko nabivuze aho ngeze uyu munsi mu buryo bwa mpwemu novuga nti ndashima Imana kuko Imana yampezagiye aho mu buryo bwa mpwemu nibaza ko mutari ico shatse kuvuga nuvuga ngo aho ngeze uyu munsi siyo narindi haraheze imyaka 5 siyo narindi haraheze imyaka 10 ibyo byose uyu munsi ndashobora kuvuga nti nukuri ndabona Imana yo kirangirira neza ndabona Imana yaragiriye neza umuryango wanje. So nico gituma nshobora guhaguruka nkavuga nti mu byiza Imana yo kirankorera mu byiza Imana yakoreye umuryango wanje reka ntangure gukoramo kugira ngo nanje nshobore gushigikira abandi no gufasha abandi kandi nkifuza ndafise inshuti nyinshi abagenzi benshi bakurikirana ibiganiro tuganira igihe kirageze ko mwese muhaguruka mukaza tugafasha bene wacu tugafasha nabo bose ko urumva nk'udusa abantu 25 bari mwihiganwa hariho abazovamo dukenemo 3 gusa mugabo kuri je ndavuga ni Imana yaremye ijuru wo kugurura ijuru kugira ngo at least nabo bazoba bavuyemo buri muntu basatuma atahana ni $10 z'amayinite cyangwa $20 za transport n'ibindi kuko kugira ngo bitegure bategura izo ndirimbo birashoboka yuko yakoresheje amayinite birashoboka yuko yakoresheje transport agiye kura umugenzi kugira amufashe ku kamera so mu yandi majambo kugira ngo umuntu wese yabaye muri iryo higanwa avuga ati at least nakandagatahanye. So rero hari amahiganwa menshi azoba kandi azoraba buri mwaka
abantu benshi hariho n'abantu benshi bakunze kumbaza bati kubera iki wafokasinze ku Burundi, ku Barundi, ku baririmbyi b'Abarundi. Ico kibazo nagisobanuye kandi niyo munsi ndashoboye kugisobanura. Jewe mfise inshuti nyinshi cyane z'Abanyarwanda, Abagande, Abakongomani, Abakenya, Abatanzania, ariko ibyo bihugu byose nanka kubabesha byarateye imbere, byaradusize, bigeze kure. So intumbero yanje nuko reka rero duhagurutse natwe bene wacu, reka duhagurutse Abarundi ko hari ukuntu tuvyemera tutavyemera. Mu kintu uravuga ngo nuwanga urukwavu aremera yuko ruzi kwiruka. So uyu munsi turashobora kuraba tukabona yuko Abakenya barirutse bageze kure, Abatanzania, Abagande, Abanyarwanda mu Rwanda bageze kure. Ariko Abarundi urabona yuko yego natwe ntituri kuri zero, ariko natwe turiko turiruka. Mugabo ico nifuza yuko twiruka cyane, dushigikira abandi bakiruka cyane. Mugabo turetse n'ivyo hari n'igikorwa, hariho n'abandi bagenzi, hariho n'ubundi buryo kumbure tuzoshobora kuba isoko y'umugisha no kubabanyi kumbure b'Abakongomani, b'Abanyarwanda, kumbure Abagande, na cyane tuvuga ikirimi kimwe. So hariho igikorwa nzi yuko naco kizoza kandi nifuza yuko edaere mu minsi n'imbere tuzokivuga. Ariko reka ngene nshize ko gatoyi, buri mwaka hari abantu batubera umugisha, hari abarinzi batubera umugisha b'Abarundi, b'Abanyarwanda, b'Abakongomani, na cyane abo tuvuga ururimi rumwe. So nko imbere yo ku mwaka uhera turashobora kuzoraba tukavuga tuti abatubereye umugisha ko ni bose batubera umugisha. Muga hari indirimbo zagiye zigaruka ebana zikadukora ko mu bashengero, tukaziririmba amashengero no mu buzima bwacu tukumva wow. So barashobora kuba Abanyarwanda, bashobora kuba Abakongomani, bashobora kuba Abarundi, nabo Gisha TV irashobora kuvuga ati uyu muntu yaratubera umugisha. Abandi bagatora bakavuga ati uwatubera umugisha n'ubu, hama tugahitamo kumbure umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bo guha agashimwe ko gushigikira ivyo bikorwa bariko barakora uko kazoba kangana kose. Nk'ivyo n'ibikorwa byagutse bishobora no gukora ku yandi moko canke ku bindi bihugu canke ku yindi miryango. So n'ivyo majambo make. Yes, murakoze cyane. None dusozera n'ijyaye jambo mwodutekerera. Ijambo no batekerera nuko mubandanya mukadusengera kandi inshuti n'abagenzi bazokurikirana kino kiganiro aho muzoba muri hose, nuko twokwiga gufasha bene wacu. Abarundi turishoboye, Abarundi turafise ubushobozi, Abanyarwanda, East African Community, Imana yaraduhezagiye. Washaga ku isi turi mu karere ka mbere gatunze mu buryo bw'ubutunzi ntuzeya, d'abord ntuze human resources, les ressources humaines hamwe na natural resources, no kuvuga ngo amabuye y'agaciro n'ibindi bintu bitandukanye n'igitoro n'ibiki. So turi ahantu dutunze, mugabo hari ikintu cyagiye kitubloka kugira ngo ubwo butunzi bwacu nibugaragare. Ariko nk'abana b'Imana reka duhaguruke dushigikira imihamagaro itandukanye, nimbara bageze kure, abakiri hasi, ariko na cyane nifuza ko duhagurutsa abakiri hasi. So majambo make nivyo, reka dukundane, reka dushigikirane, reka tubisoko y'umugisha ku bandi, kuko it's more blessed to give than to receive. Bihesha umugisha gutanga kurusha guhabwa. Iryo rero niryo jambo rya nyuma nobwira inshuti n'abagenzi bakurikiranye kino kiganiro. Imana ibaho umugisha. Amen. Murakoze cyane. Ko ariko arahiganwa rero, kuraje nyinshi, mubandanye uko nyene, abandi turi inyuma tubashigikira. Bakunzi banywanyi ba Gisha TV, rero tunede dushigikira uwo murimo, ico gikorwa, iryo higanwa, dutera intege abagenzi bacu, inshuti zacu, nkuko Pastor Mugisha yatubwiye ati ni bakuru bacu, batoyi bacu, kugira ngo bashobore gushika aho hantu batarashobora gushika. Rero Pastor mwakoze cyane kubuduha akanya tuganira kuri iryo higanwa, tukizaneza ko n'indi minsi iri imbere zose tuganire ku zindi higanwa iri ryaheze, tuvuge ngene ibintu bigeze kure, nawe uravyumva. Murakoze cyane. Murakoze cyane rero kubadukurikiranye, nkabashimira abanywanyi n'abakunzi ba Gisha TV, nkaba nibutsa abatarakora like, share na subscribe kubikora. Mubandanye uko nyene mutera intege. Murakoze cyane, mugira umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha.